Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'Uburundi mu yandi makungu. Nyemerera nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nkuhe ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icumi. Ndetse nawe udukurikije hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu nko mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'indero, igisata c'ubutungane, igisata c'ubutunzi, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ku buryo butosoye kandi butomoye, ikayabashikiriza kamwe ku kandi hama nyene nawe ukayamenyera ku gihe. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Kwima amatwi ibihuha ni ubutumwa bwibonekeje cane mu ntumwa za leta zifatanije n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi mu mihingo itandukanye y'igihugu kuri uwu wa gatandatu uheze. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza, umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye, bose baratanze ubutumwa ku banyagihugu bwo kwirinda ibihuha biza bije kubaca ivutu. Aho yari yifadikanije n'abanyagihugu bo muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu bikorwa vyo kuvanga ibeto yo gusasa aho iyo komine iriko irubaka ihoteri. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yahamagariye abari aho kudaha agaciro ibihuha na cane cane ibica ku mbuga ntangazamakuru réseaux sociaux. Akaba yaragize ati hariho abantu batanezererwa n'umurindi w'iterambere turiko bagaca bapfundikanya ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Ni ya ma réseaux sociaux ukamengo bariko barasema ariko nibo baba bariko barisema ntaco bimaze. Prosper Bazombanza yavuze ko bitumvikana ukuntu umuntu ari i Buraya canke ahandi yotanga amakuru yo ku mutumba runaka gusumba abene mutumba. Ati araza akakubwira amakuru yo ku musozi iwanyu yigaramiye i Buraya canke ahandi ukamengo yabibonye gusumba mwebwe, aba ariko aragusamaza kugira ngo ntuzinduke gukora. N'umuhuza w'abarundi Aime Laurentine Kanyana aho yakoreye ibikorwa rusangi ku mutumba Muyaga muri komine n'intara ya Cankuzo, ibikorwa vyari vyerekeye guca imikobeko, yahamagariye abenegihugu kwima amatwi ibihuha ahubwo ngo babumbatire amahoro n'umutekano banijukire uburimyi. Denise Ndadaye icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka aho yakoreye ibikorwa rusangi navyo nyene vyari vyerekeye guca imikobeko ku mutumba Musenyi muri zone Gitara ya komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Mw'ijambo ryiwe nawe nyene yahamagariye abenegihugu bari bitavye ivyo bikorwa kwirinda ibihuha. Mu gihe yari i Gitega kuri uyu wa kane yifadikanije n'abagumyabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu masengesho uwo mugambwe usanzwe utunganya buri wa kane wa nyuma w'ukwezi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hatowe umutera ubwoba kuko ari kumwe n'Imana. Akaba yaragize ati ntihagire umuntu azovuga ngo ariko arantera ubwoba, jewe ndi kumwe n'Imana niyo mwungere wanje. Rero umuntu yoba yiyumvira ngo jewe yontera ubwoba nareke kwiruhisha. Ni inkuru nyene idushikiye kano kanya. Nayo mu ntara ya Makamba ndetse na Rutana, ukubuza gukoresha amashiringi yo muri Tanzania vyatumye haba uruhombo runini ku badandaza. Haraheze iminsi abadandaza babujijwe gukoresha ishiringi ryo muri Tanzania mu ntara za Makamba na Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'Uburundi. Abavunja amafaranga y'amarundi n'amashiringi barahagaritswe batabwa mu mvuto. Uruhombo ni runini ku bw'abadandaza. Ku
ku bw'abadandaza bo mu ntara ya Rutana ndetse na Makamba ubu biragoye gukora urudandazwa muri izo ntara zibiri udakoresheje amafaranga akoreshwa muri Tanzania no mu Burundi. Mu bikorwa by'ubudandaji ngaha ishiringi rya Tanzania ntirihara. Hariho abatanzaniya baza kurondera ibidandazwa bazana amashiringi. Natwe tugiye muri Tanzania kuzana ibidandazwa twikora ku bavunjayi baca baduha amafaranga yo muri Tanzania. Uko akaba ariko bisigurwa n'abadandaza bavuganye na SOS Media Burundi. Ariko raba leta yarabujije urudandazwa rwose rukorwa mu mashiringi y'amatanzaniya. Ingaruka rero zica zinyaruka, uruhombo rutoharurwa. Vyaranse gukora urudandazwa kubera iyo ngingo. Ivyo vyiyongereye ku itakaza ry'agaciro ry'ifaranga ryacu. Ntawe uzi intumbero y'iyo ngingo ariko biragoye gutahura. Uko akaba ariko abadandaza bo mu Rutana bagaragaza umubabaro. Basaba abategetsi gufuta iyo ngingo ibuza ikoreshwa ry'ishiringi rya Tanzania ku butaka bw'u Burundi. Haraheze amezi atari make ubutunzi bw'u Burundi buguma busubira hasi. Abahinga mu vy'ubutunzi hamwe n'ababikurikiranira hafi bakaba bavuga ko ibiriko biraba bitari bwigere bibaho mu gihugu. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye kuva agiye ku butegetsi yaragwije amajambo atanga umwizero wo gusubiza ibintu ku murongo, ariko nta cakozwe. Amashirahamwe akorera mu gisata c'ubutunzi akaba avuga ko ari ingaruka mbi canke ivyamwa vy'intwaro mbi mu gihugu cuzuyemwo ibiturire. Ubu ishiringi ryo muri Tanzania womenya ko rivunjwa amarundi rimwe n'ibice indwi, irya mbere mu mateka y'u Burundi. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo muri Kivu y'uburaruko M23 yagarutse mu birindiro yahozemwo. Umuhari wiyitiriye itariki ya 23 Ntwarante M23 wasubiye gufata uduce wari wavuyemwo mu gihe hari ivyo guhagarika intambara vyategetswe n'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afurika y'ubuseruko kuva muri Kigarama 2022. Komite ijejwe umutekano muri Kivu y'uburaruko yavuze kuri uyu wa kabiri ko ibabajwe n'ukuntu umutekano ugumutituka n'ingene abasumyi b'urusaku ba M23 no kubona abarwanyi basubiye mu birindiro bahozemwo hirya n'ino y'igisagara ca Goma. Ibijanye n'umutekano muke vyarihwejwe n'inama idasanzwe yijejwe umutekano mu ntara ya Kivu kuri uyu wa kabiri i Goma, irongowe na Buramatari mfatakibanza mushasha w'umusoda ariwe General Major Peter Cirumwami. Mw'itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa Buramatari Lieutenant Colonel Guillaume Njike, iyo komite ihamagarira igisoda kumera amagabo no kuryamira amajanja. Komite y'umutekano yarabonye ko kuva aho umukuru w'igihugu ashikirije ijambo mu nama ya bose ya ONU avuga ko atazoganira n'aba M23 baciye bambara urwaga basubira mu birindiro bahozemwo. Akongera ati kubera ivyo uburongozi bw'intara busavye inzego zose kumera amagabo kugira ngo turwanye umwansi yatwinjiyemwo, ku rundi ruhande naho turwanye umwansi hava muri twebwe nyene. Ingabo za Kongo zifata ico gikorwa nk'agasomborotso kisubirije kenshi, bagatumira abavuka gihugu, amakungu, akarere ka EAC n'umurwi w'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu biyaga binini CIRGL kubona ukuri aho kuri. Igisoda ca Kongo cemeza ko citeguriye kwitanga umwansi. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike aravyemeza, M23 ikabihakana. Abagabo benshi bafise imizigo boba barinjiye muri ico gice c'intara ya Kivu y'uburaruko bashizwe mu duce twinshi, kandi boba bariko barategura igitero ku birindiro vy'imigwi yijejwe kwivuna muri ako karere, mbere no ku ngabo za Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ivyo ni ibivugwa n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike yaho. Mu bice vyafashwe waduhaye amakuru havuga nk'imitumba ya Kibarizo, Kabarekasha, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe, Busumba ndetse na Burungu muri teritwari ya Masisi, hamwe n'umutumba wa Ruhunda, Ikibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Ivyo birindiro bikaba vyategerezwa kuba biri mu minwe y'ingabo zo mu karere ka Afurika y'ubuseruko EAC. M23 yoyo irabeshuza ayo makuru ikavuga ko bariko barakomeza ibirindiro vyabo. Nta na hamwe turiko turasubira mu birindiro.
ahandi ho ntivyotahurika igituma twoba twaravuye aho ducumbitse muri Kigarama 2022. Iyo tubishaka tuba twarashitse n'i Kinshasa. Kuri twebwe igikuru nuko tubona abanyagihugu bari mu mahoro arama kandi turashigikiye demokarasi nyakuri. Bikaba vyavuzwe na Majoro Wiringoma avugira M23, akongera akamenyesha ko abavuga ivyo ari abashaka kubona M23 izimanganye. M23 womenya ko ari umuhari wasubiye gufata ibirwanisho mu mpera za 2021, aho wagiriza ubutegetsi bwa Kongo ko batubahirije amasezerano yo kwinjiza abarwanyi bawo mu ngabo. Abategetsi ba Kongo bakaba bagiriza u Rwanda gushigikira uwo muhari wa M23, umugabo narwo rurabihakana rwivuye inyuma rukagiriza Kongo ahubwo gukorana n'abagize ihonyabwoko ba FDLR mu kubaha impuzu, ibirwanisho n'ibikoresho kugira ngo bahungabanye u Rwanda.